Bakunzi bisamizi muvyeyi wacu Bikira Maria, ndabaramukije mwese amahoro ya Kristo. Muragaho nema y'umukama wacu Yezu Kristo, urukundo rwa Mana Data n'ingabirano ya mutima mweranda. Twitavye ubutumire budasanzwe Imana yaduhaye ngo tuyagire ijambo ryayo kuri wa kabiri w'indwi ya 32 mu gihe c'amasabamana gisanzwe. Muri kumwe na Patiri Leonard Nimbona ngo tuganire kuco umukama ashaka kuri uyu munsi. Bisomwa dushikirizwa kuri uyu munsi ni bikurikira. Isomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'ubwitonzi kibone ca kabiri akarongo ka 23 gushika mu kibone ca gatatu akarongo k'icenda. Turifashisha izaburi ya 33. Inkuru nziza ni yaruka ikigabane c'17 akarongo k'indwi gushika ukarongo k'icumi. Twumvirize kandi tuzirikane iri jambo geranda. Ivyo dusoma mu gitabo c'ubwitonzi. Imana yaremye umuntu ngo arambe imyaka yose, imuremana agashusho ka kamere yayo. Urupfu nago rwinjiye kw'isi kubera ishari rya Shetani, abihaye Shetani nabo bakagumva. Imitima y'aberanda iri mu maboko y'Imana, kandi nta n'amabi y'urupfu azoyikakaza. Ibibura bwenge bigira ngo bari bapfuye, urupfu rwabo rumera nk'akamaramaza. Aho bashengereye vyagize ngo nihera ndahevye, kira noneho bibereye mu mahoro. Naho mu maso y'abantu bafise amahano bamye bizigira ko batazopfa akagirire, baruhijwe na buhoro kuko bazoronka ivyiza vyinshi. Koko Imana yarabagerageje isanga barayibereye, yarabagerageje nk'umuhoro mu ruganda, ibakiriza yompi nk'ishikanwa bamuhereje. Umunsi azobagendera bazosayangana bakake nk'amasase mu mayange, bazoshinga intahe mu mashinga, bagabe ibihugu, umukama ahangame muri bo imyaka yose. Abashize umwizero wabo mu mukama bazotegera ukuri, abari intahemuka bazokwamana nawe mu rukundo, kuko abo yitoreye batewe iteka n'ikigongwe. Iryo ni ijambo ry'umukama. Nzoninahaza umukama imisi yose na hose. Nzoninahaza umukama imisi yose na hose. Nzoninahaza umukama na ntaryo, nzomuhaya ntahengeshanya. Nanje nyene nzoninahazwa n'umukama, abantu bato bato nibumve bahimbagwe. Nzoninahaza umukama imisi yose na hose. Umukama aserukira gutikiza inkozi z'ikibi, ngo ntizibe zikirangwa kw'isi. Umukama ahoza ijisho ku batunganye, akamateze ugutwi ico bamutakambira. Nzoninahaza umukama imisi yose na hose. Barasaba umukama akabumvira, akabakiza umwitwarariko wose. Umukama yama yiyegereza abatuntuye umushaha, akaremesha ab'umutima wagurutse. Nzoninahaza umukama imisi yose na hose. Ivyo dusoma mu Injili ntagatifu yanditse Luka. Muri irya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe ati, ninde muri mwebwe afise umukozi atuma kurima canke kuragira, yo mubwira avuye kurima ati nuze wicare ku meza, abura kumubwira ari hati ntegurira ivyo kurya ukenyere ungaburire gushika mpeze kurya no kunwa, hanyuma nawe ubone kurya no kunwa? Mbega yokengurukira uwo musuku kuko yakoze ivyo yamutumye? Nuko namwe mumeze nimwaheza gukora ivyo mwabwirijwe, muravuge muti turabasukuye imburakimazi, nta kindi twakoze atari ico twategerezwa gukora. Twakire tuzirikane iyi nkuru nziza y'urukiza.
bakunzi mu nyumva muri hafi canke muri kure, bavukanye muri Kristo Yezu, hariho ivyiyumviro bibiri bikuru byumvikana muri iri jambo. Ubwa mbere, Imana ishaka ubuzima. Ubwa kabiri, turabasuku b'imburakimazi b'umukama. Bavukanye, egome, Imana ishaka ubuzima. Kubera iki? Kuko nkuko twavyumvise mu gisomwa ca mbere twakuye mu gitabo c'ubwitonzi, Imana yaremye umuntu ngo arambe imyaka yose, imuremana agashusho ka kamere yayo. Ego cane, ivyo biva ku rukundo rw'Imana, biva ku rukundo rw'Imana, ntibiva ku muntu. Uretse ko Imana itanga ubuzima, Imana irakunda ubuzima kandi ikabukingira, ikabugwanira. Imana iratanga ubuzima bwuzuye kandi ubuzima bw'imyaka yose. Umuntu twumvise nico yaremewe, na twebwe bavukanyi twaremanywe agashusho k'Imana kugira ngo tubeho ubudashira imyaka yose, twibanira n'Imana mu bwami bwayo budahera. Naho ku isi hari ibitugora, naho hari ibitugerageza canke ibitubabaza, amananiza menshi canke ibiduhungabanya, urukundo rw'Imana, ubuntu bwayo, ikigongwe cayo, ububasha bwayo butananirwa, ubutungane bwayo ntivyigera bigabanurwa nuko abo bantu bari mu ngorane canke bari mu magorwa, mu mananiza. Ariko riho Imana iratumenyesha ko iri kumwe natwe kandi ikatwereka ko idukingira, iduhagarikiye, kuko ubuzima bw'intungane buri mu biganza vy'umukama. Imitima y'aberanda iri mu maboko y'Imana kandi nta n'amabi y'urupfu azoyikakaza. Nivyo twumvise mu gisomwa ca mbere. Bavukanyi, amagorwa yo mu gihe ca none muri ubu buzima turimwo ntahuriye n'ubuninahazwa tuzohishurirwa muri Kristo Yezu, kandi ntahuriye n'ubwami bw'Imana, umunezero w'ibihe bidashira twabikiwe nitwamara kuva muri ubu buzima. Abazoba babayeho bizigiye Imana, bishimiye Imana mu buzima bwabo bwose. Naco gituma mbere n'urupfu ku muntu w'intungane ruboneka mu gihe rushitse nk'uko umengo nta nyishu ihari, ariko ni mu biboneka gusa. Turazi neza yuko urupfu ari ikiraro kitujabutsa dutambukira mu buzima butazokwigera buhera mu Mana. Mbega none ubwo tubaho nk'abiteguriye kuzojabuka kuri ico kiraro? Imitima y'aberanda iri mu maboko y'Imana kandi nta n'amabi y'urupfu azoyikakaza. Ibiburabwenge bigira ngo bari bapfuye, urupfu rwabo rumera nk'akamaramaza. Aho bashengereye vyagize ngo nihera ndahevye, kira noneho bibereye mu mahoro hafi y'Imana. Bavukanyi, icyumviro kira kabiri tuzirikana kuri iri jambo, turabasuku b'imburakimazi. Imana yateye akabuto mu mitima yacu, akabuto kadahera kukwifuza guhoraho. Umunsi twabatizwa kuko twabaye ibiremwa bishasha muri Kristo Yezu, tubeshejweho n'ukwemera, kandi kubw'uko kwemera twarakize. Ariko turabizi neza ukwemera gutegerezwa kubonekera mu bikorwa, kuko kwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye imyaka. Niko umutumwa Yakobo atwibutsa muri rya kete giwe. Duhamagariwe natwe kwitanga n'inguvu zacu zose kugira ngo dukorere Imana, mu gukorera bene wacu abavukanyi hirya no hino, cane cane bantaho nikora, cane cane batagira ikibunganira n'ikibafasha. Kuko ivyo bivuga ko Imana yatugize abizigirwa kugira ngo dukorane nayo mu gukiza imitima y'abavukanyi bacu, kandi turabishoboye kubw'Imana. Ni inema y'Imana yonyene ikora muri twebwe, kandi ni Imana yirangurira ibikorwa vyayo iciye kuri twebwe. Duhamagariwe natwe gukora nk'uko umwana w'umuntu Yezu Kristo wenyene, Jambo wa Data yigize umuntu, yaje atari kugira ngo akoregwe, ariko yaje gukorera abandi, n'ukwitanga kw'incungu irokora isinzi ry'abantu. Ari naco gituma
dutegerezwa kwimenyereza kwakira inema zose n'ivyiza vyose biva ku Mana. Imana itugabira ku buntu bwayo, ntitufate nk'uko umengo twarabikoreye, ariko biva ku rukundo rw'ikigongwe vy'Imana. Dusabe rero inema y'ukwamana ntaryo, twiteze tubangukira umukama mu kumukorera, kandi turonke inema y'ukwitanga tutiziganya kugira ngo ubwami bw'Imana bukwire hose. Twongere kandi twemeze mu buzima bwacu yuko twebwe ubwacu atatu twokwishoboza tutari kumwe n'umukama, nk'uko abitubwira ati tutari kumwe ntaco mwokwishoboza. Umukama nabahezagire mwese kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Nimwumvirize ijwi ryanje, nzabimba